Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 mu Kakaro umwaka wa 2026 kaze mukurikire amakuru mu Kirundi twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abigeme n'abakenyezi barenga 200 barakorewe amabi ajanye no gushurashuzwa ku nguvu mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka wa 2026 mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Butanyerera. Abanyagihugu bakaba batewe amakenga n'umurindi ako kabi kabishe kariko gakogwako. Ni ngombwa ko Uburundi buhindura isoko rivunjishwa ko amafaranga y'agaciro kugira ubutunzi bw'isununure, niko bibonwa hano wahora ahagarariye ikigega mpuzamakungu FMI mu Burundi aherutse kurangiza ikiringo ciwe. Aho bukera kuri wa gatandatu umugwi w'urunani uzohigura n'umugwi Dinamo mu nkino za nyuma za playoff. Turafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije aho kivuga ku bijanye n'imiriro ya Nyakanga ikunze kwaduka mu gihe cici ikarigita imisozi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mukanya tuja mu idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhere mu yavugwa mu vy'umutekano. Abana babiri bavukana baraye bapfuye bahitanywe n'igisasu ntezwa ntoke. Ivyo vyabereye ku mutumba Gifunzo komine Rutana intara ya Burunga. Amakuru ava muri iyo micungararo hamenyesha ko ico kirwanisho cari c'umuvyeyi w'abo bana asanzwe ari mu nzego z'umutekano akorera muri komine Nyanza intara ya Burunga. Idonido na Josiane Muzaneza. Abo bana baraye bitavye Imana ni Nkuru Nziza John Keri w'imyaka 17 hamwe na murumuna we Irangabiye Audrey afite imyaka 14. Amakuru dukura mu babanyi b'umuryango wabuze amenyesha ko mwigihe cy'isayindwi z'umurango abo bana binyabije mu cumba c'abavyeyi batora igisasu ntezwa ntoki case ariwe Nkuru Nziza Ildefonse asanzwe ari umupolisi akorera muri komine Nyanza. Bamaze gutora ico rigwanisho ngo baciye baje inyuma y'inzu ahiherereye batangura kukigaragura bashaka kumenya ibigikoze nk'uko vyiganwa n'uyu munyagihugu waho. Murazi ko abana bamara ubushakashatsi bagerageza babonye bakaraba kumbura ikiba kigize ico kintu nico igwanisha kumbengera mu bimvira kuraba ibiri muri ico imbere baca baragihondagura gushika aho gica kibasabira ko bikabahitana. Mu guhondagura iyo gerenade abo bana bakoresheje inyundo yari mu kigo. Izo mfu zikaba zababaje cane ababanyi n'abajyango basaba abavyeyi yaba bari mu nzego z'umutekano n'abandi batunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kuvyigiza kure y'aho abana bashika kugira ngo ntiyagire usubira guhekurwa muri ubwo buryo. Cyabaje gose ariko muri ako kanya ko kuvunira akagore abantu bagatunze ibigwanisho mu mazu bamenye neza yuko mu mihana yabo bategereza kubikwa ibintu bitotera amasanganya nk'ayo. Tugasaba rero ko boza baritwararika kwigiza kure y'imiryango yabo ibintu ibikoresho bene byose bitera amasanganya bigahita n'ubuzima bw'ababo. Aha mwomenya ko uyu mupolisi yaciye aza mu butarariye mu Rutana havuka ari naho habereye iryo bara, ubu akaba afungiwe muri komisariya ya komine Rutana. Arakoze Josiane Muzaneza. Tubandanirize mu yavugwa mu gateka kazi na muntu nababwiye mu ngingo nkuru ingeso yo gushurashuza ku nguvu abakenyezi n'abigeme iri ku murindi uteye impungenge abanyagihugu mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Butanyerera. Mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka wa 2026 abigeme n'abakenyezi 21 barakorewe ako kabi. Abanyagihugu bo muri iyo ntara basaba ko abashurashuza ku nguvu abakenyezi n'abigeme bohanwa bimwe bikomeye. Mu butungane muri iyo ntara bamenyesha ko benshi mu bakoze ico caha bamaze gucirirwa imanza. Ni inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Mu makomine ya Kayanza, Ngozi na Kirundo niho hagwiriye ivyo vyaha vyo gushurashuza abakobwa n'abakenyezi ku nguvu. Isoko ryacu rimenyesha ko abashika kuri 21 harimo umuhungu umwe arivyo bitigiri vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'umugwi w'intara ya Butanyerera ujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu nama yahuje
abajejwe intwaro, umutekano, abari mu gisata c'ubutungane, indero hamwe n'imibano. Inyuma y'umwihwezo abajejwe igisata c'ubutungane mu ntara ya Butanyerera bamenyesheje ko ibice birenga 90 vy'abafashwe muri izo dosiye zo gushurashuza abakobwa n'abakenyezi na bamwe mu bahungu bafashwe n'amasentare zikaba zarabaciriye imanza zingana n'uruhara bagize muri ayo mabi. Mu butungane nyene bashikirije kandi ko abatahanwe arabahunze mu nyuma yo gukora ayo mabi canke abo basanze batagirwa n'ivyo vyaha. Uretse ayo mabi yo gushurashuza abakenyezi n'abigeme ku nguvu, uwo mugwi w'intara ujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina wamenyesheje kandi ko muri uku kwezi kwa gatanu guheze abantu 237 bakubaguwe, 143 barahohoterwa mu buryo butandukanye bufatiye ku gitsina, 87 barahungabanijwe gushikaho bibasesereza umutima. Abagize uwo mugwi bemeza ko mu mitumba iri kure y'ibisagara havugwa cane ihohoterwa rifatiye ku butunzi hamwe no gutunuzanya. Abagabo akaba aribo baza kwisonga mu gukorera mabi abakenyezi babo hamwe n'abana bivuye ku kutamenya canke kwisunga imigenzo ya kera nk'uko isoko ryacu ribandanya kubishikiriza. Abajejwe intwaro, umutekano hamwe n'ubutungane bamenyesheje ko abajejwe intwaro ku nzego zo hasi ko bakwiye kuvavanura n'ingendo yo kumvikanisha abakorewe icaha n'ababikoze, mu gihe bishitse bategerezwa kubarungika mu butungane. Emmanuel Ndayishimiye. Inyuma y'akaruhuko amakuru mu Kirundi twabateguriye tuyabandaniriza mu by'ubutunzi. Abarongo y'inzego zitandukanye za leta bahamagarirwa gukoresha neza amafaranga ategekanijwe gukoreshwa na leta muri uyu mwaka w'ubutunzi w'2026 ushira 2027 byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hugururwa icese kuri uyu wa kane igenekezo rya 2023 mu Kakaro umwaka w'ubutunzi w'2026 ushira 2027. Nestor Ntahontuye yatangaje kandi ko kubera indinganizo nshasha y'igihugu intara hamwe n'amakomine arivyo bizokwitunganiriza ingena amafaranga bironswa azoheza agakoreshwa. Kurikire Nestor Ntahontuye. Duhejeje kugurura umwaka w'ubutunzi w'2026 ushira umwaka w'2027. Nkuko rero vyama bigenda bisanzwe bitegekanijwe mu mategeko asanzwe agenga gutunganya amahera y'igihugu na cyane cyane ya leta. Mugabo no mwaka rero harimwo novuga akabijya kubera hagiye harahinduka byinshi. Icyambere novuga cyagiye kirahinduka nuko haje iyi ntunganyo shasha, hakaba ama province yavuye kuri 18 akaza kuri 5 n'amakomune akagabanuka n'amazone akiyongera n'imitumba ikiyongera. Ivyo rero bitegereza guca bijana n'intunganyo y'amahera, aho mu bushikiranganje amahera bahora bakoresha bazokoresha igice, ayandi akaja gukoresherezwa mu ma province, ayandi agakoresherezwa mu makomune, kandi aho hose yaba bo mu ma province canke abo mu makomune akaba aribo bayitunganiriza kugira ashobore kuzana umusaruro hakiri kare. Impanuro twamaduha abajeje gukoresha aya mafaranga ni yayindi nyene, ndetse twaramaze kuyinjiramwo. Iyo tuvuze yuko amahera yose ajana n'umusaruro, ukuvuga amahera yose akoreshwa bisaba ko abafise umusaruro wayo kandi agakoreshwa neza kugira turonke umusaruro mwinshi hakoze amahera make, kandi niyo musaruro ugategereza kuba mwiza. Ngira ngo rero nk'uko mubibona twamaze kubijamwo gutunganya intara, amakomune akigenga mu byo gukoresha amahera. Muramaze kubona ko bizana umusaruro kandi bifasha yuko umusaruro uzana ingoga kandi ku mahera. Uwo yari Nestor Ntahontuye, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Tukiri muri ico gisata c'ubutunzi, Uburundi ntibushobora kuduza ubutunzi bwabwo mu gihe budahinduye uburyo isoko ivunjisha ry'amafaranga mvamakungu rikora. Ivyo biherutse gushikirizwa n'intumwa y'ikigega mpuzamakungu kiraba ivy'ubutunzi FMI yahora ahagarariye ico kigega mu Burundi mu gihe yararangije ikiringo ciwe. Kubwiwe ubutegetsi bubwiriza
hategerezwa guhuza igipimo c'ivunjishwa ry'ifaranga ry'u Burundi n'igipimo c'isoko kugira hatorwe inyishu ku ngorane z'ubutunzi zimaze igihe zibonekeza. Inkuru tubaza Eroge Divin Remesha. Ikigega mpuzamakungu kiraba ivy'ubutunzi FMI gifata ivugurura ry'isoko ryo kuvunjisha amafaranga mu Burundi nk'ingingo nziza ikomeye kurusha izindi Burundi bwoshira mu bikorwa kugira buduze ubutunzi. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikimenyesha makuru Burundi Eco, ohora serukira FMI mu Burundi Samuel Delpierre yamenyesheje ko guhuza igipimo c'ivunjisha, gutanga ubwigenge bwisununuye ku isoko y'ivunjisha no kurirekura buhoro buhoro vyofasha gutorera inyishu ingorane yo kuronka amafaranga mva makungu y'agaciro no gukuraho ingorane zihanze ubutunzi. Kubuye yaherutse gusozera amabanga yiwe mu Burundi, izo mpinduka zogabanya mu buryo bwihuse ingorane y'ibura ry'igitoro, rigakwega abagwiza tunga b'abanyamahanga bakazana imitahe, rikongera rigateza imbere ibishogwa mu makungu nk'ikawa. Samuel Delpierre amenyesha kandi ko FMI ibona yuko imfashanyo z'abafasha mu iterambere ry'u Burundi nazo zogira agaciro kisununuye zihinduwe mu marundi. Naho biruko wahora serukira FMI mu Burundi yemera ko izo mpinduka zifise uburemere mu rwego rwa politike n'ubutunzi. Ahavuga nk'abatinya ko zotuma ibiciro bibandanya kuduga, yongera ko ariko ivyo bitoba intambamyi narijya n'ubundi buryo bw'ivunjisha buhari muri kino gihe butabujije iduga ry'ibiciro ryageze hafi 100% kuva mu mwaka wa 2023. Samuel Delpierre avuga kandi ko ibidanazo birangurirwa hanze y'igihugu bisanzwe bigurwa akoreshejwe igipimo c'ivunjisha cyo kwisoko risanzwe, ivyerekana ko guhindura igipimo bitogira ingaruka zikomeye ku biciro. Uyo yahora hagarariye FMI mu Burundi amenyesha ko ibikomoka ku bitoro ari byo gusa bishobora guhinduka, ari nako asaba ko hoshigwaho ingingo zo gufasha abanyagihugu bafise amikoro make kubaho. Iyo ntumwa ya FMI yari imaze imyaka 3 muri ayo mabanga mu Burundi, ikaba yaranagabishije ko hamwe Uburundi butoshira mu ngiro izo mpinduka hashobora kubandanya kwibonekeza ubutunzi bw'igihugu butava aho buri, hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro be nibura ry'amafaranga mva makungu y'agaciro. Eroge Diveremesha urakenuye. Leta ntiyari ikwiye kwivanga mu gushinga ibiciro bimwe bimwe byo mu masoko kubera ko isoko ariyo yonyene yategerezwa kwishiriraho ibiciro. Uwo ni umwihwezo wa Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama, mu gihe hari abarongoye amakomine bamaze iminsi bashinga ibiciro vy'inyama. Tega amatwi Faustino Ndikumana ni umukuru w'ishirahamwe Parseme. Kugira leta ije mu bintu byo gushinga igiciro n'ahantu honyene igihe kiba ico kidandaza ari kidandaza kidasanzwe n'ibita produit strategique mu rwego rw'igihugu, ibyo vy'ibitoro yagankuba n'ibindi, canke ico kidandaza ugasanga kidandazwa n'umuntu umwe mugabo kigwa n'abantu benshi, ukamenga umuntu umwe wakidandaje ari umwe ayoshinga igiciro uko ashatse uko abyumva, canke ari abantu ibyo nivyo bita monopole, canke ari abantu bakeyi bashobora kumvikana ku giciro bakaja hamwe kugira bahotore nk'abaguzi, igihe abaguzi ari benshi mugabo bafitanaza ari bakeyi bayita oligopole, entente muri oligopole. Abo leta irashobora kuza avuga ati kugira ikinini inyungu z'umunyagihugu. Muga ahantu igihe abadandaza ari benshi cyane, plusieurs offres, abakigura ari benshi, aho amategeko y'isoko arakora, loi de l'offre de la demande irakora, muga ifatira ukuntu ico kintu kugira gishobore kubaho guhingurwa, kugira kiboneke uburyo kiba catwaye, kugira gisigarane inyungu bamwe bariko baragikora, ico bita coût de production. Kuri ivy'inyama rero, inyama twaza ko ata muntu ngo niwe yiziziye kushora inyama ku isoko wenyene, cyane ngo n'abantu 3 n'abadandaza benshi bazana inyama mu isoko, abazigura ni benshi bagaheza bagahurira ku isoko. Aho rero itegeko ry'isoko ba d'offre de demande igakora, barabi yuko n'umuntu ayidandaza kugira adashobora guhomba. Aho onye ba d'offre de demande bijya irabwirizwa gukora, mugabo baraba neza yuko na coût de production kugira abo bantu babadandaza nabo inyungu yayo yatuma iyo nyama zishobora kuboneka, kuko ari nk'inyama bihera ku bantu barangura inka n'abazidandaza bavuga bati inka tuba twayoroye turariha umwongere, turariha ubwatsi bwo kuzigaburira nabwo busabwe n'ubwabuze, bashaka tuti hariho n'ibindi bintu baza baratanga bijya bisigara ku bifungurwa by'abantu ari bibitanga amasonzere n'ibindi, hariho kuzivuza imiti, umuganga n'iki. Ibyo rero
bigaca biza kurabwa yuko abagiye gushora izo nka bavuga bati icyo turiko turakora natwe turabona ko kiratubera akarusho amahanga bagura inyama nabo za nka zimba zabaye ntizagabanutse igiciro bagaheza bakatorera akoyuko mu by'amagara y'abantu bamwe mu bafashije guhimiriza abana kwitaba igikorwa cyo gucandaga indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ku bigeme b'imyaka iri hagati ya 9 na 14 bo muri komine Rumonge intara ya Burunga basaba kuronswa amafaranga angana n'ibihumbi 19,500 yo kwiyunguruza bari bemerewe igihe bahabwa inyigisho bavuga ko bamaze amezi arenga 2 barindiriye gutunganirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko amaso yaheze mu nzira. Dinye Karondo tubwira abo batararonswa amafaranga bari bemerewe nabari bahamagawe imbere yuko gucandaga bitangura kugira bigisha ingene bohimiriza abana bitabirwa rucanco ari benshi ntibagira ubwoba. Inyigisho zabera ku mazone abegereye nk'uko isoko ryacu rivyigana bakaba bari bagizwe n'abatwara imitumba abigisha abaremesha kiyago n'abandi. Twebwe imbere yuko urucanco rwa kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko iba baratugiriye ihimiriza baradutuma ko kuri zone bamwe bose aho begereye kugira ngo batwigishe ingene twofata mw'ihimiriza ryo kugira ngo abana bitabirire urwo rucanco. Umuyobozi yategetswe kujana n'abigisha biwe babiri kuri w'umutumba agacaramwo chef de zone n'umuganga wo muri iyo zone agacaramwo umumenyeshamana n'abaremesha kiyago rero. Kubw'iryo soko ryacu nyene babwirwa ko bazohabwa ibihumbi 19,500 igiteye amakenga ng'ico gihe basinye ko bayaronse kuko bategekwa kubikora kudasinye atayo azoronka. Uyu munsi araheze amezi 2 arenga amaso yaheze mu nzira. Bari bandikiwe amafaranga 19,500 umuntu batubwira ngo nayitegere twasinye ko ayo mafaranga twayabonye kaba byadusangiye batubwira ngo mutasinya nka zose turasinya twese twigurane ngo turabandi twigurane mu matangazo turarungika n'igisaha murabona hakihafa amezi 3. Abo banyagihugu basaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo amagara y'abantu kubatunganiriza. Tubibutse ko hari n'abigisha bo mu ntara ya Buhumuza bafashije muri ico gikorwa batararonka gahimbaza musi bari bemerewe cyo kimwe n'abaforoma bo mu ntara ya Gitega batarahabwa uburyo bwo kwiyunguruza bari bemerewe. Mu gisata c'inkino imbere yo kuja mu gice ca kabiri cano makuru guhera kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ku kibuga c'inkino ca Departement des Sports hazoca uwambaye mu nkino za nyuma za playoff aho urunani ruzotana mu mitwe na Dinamo imigwi ikebana cane. Mu mwaka uheze Dinamo niyo yari yatwaye igikombe, no mwaka urunani rukaba rushaka nago kunezereza abakunzi bago basanzwe ari na benshi mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Izo nkino hagati y'iyo migwi umuntu avuze ko ari ikomeye i Bujumbura atoba yibeshe, zizobera ku kibuga ca Departement des Sports mu shikiranganje bw'inkino, aho bitekanijwe ko uzotsinda inkino zine muri ndwi zitekanijwe azoja twara igikombe c'uno mwaka. Kugira iyo migwi ihurire mu rukino rwa nyuma, Dinamo yasezereye Tigers itsinze inkino 3-1 na Urunani rukaba rwakuye muri ayo mahiganwa Kernero yitsinze inkino 3-0. Mu bakinyi 12 bemewe n'amategeko mu higanwa rya basketball mu Burundi, ishirahamwe rya basketball mu Burundi ryemera ko habamwo abanyamahanga batarenga 5 abemerewe guhurira mu kibuga bakaba 3. Iyo migwi rero yari ikomeje cyane kuva mu nkino z'igice cya kabiri gishiri ca nyuma mu gushaka abakinyi b'abanyamahanga bafise ubunararibonye kugira babafashe kwegukana igikombe. Mu mugwi w'Urunani dusangamwe abakinyi nka Mamadou Dioume yamuka muri Senegal, Jules Lipia na David Bolingo bose bava muri Republika y'Intwaro Rusange ya Congo, Mahamane Koulibaly ava muri Mali akenera no mu guserukira gihugu, na Petit Parish ava mu gihugu ca Leta Zunze za Amerika. Muri Dinamo naho tuhasanga abakinyi nka Chuma Noe Toto ava muri Republika y'Intwaro Rusange ya Congo, Etienne Tametonga ava muri Cameroon akaba bari mu bahaye Dinamo igikombe mwaka uheze, Thierry Sanya na Pape Badji bamuka muri Senegal na Pape Ndiaye ava mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Haba mu mugwi w'Urunani canke muri Dinamo abo twaganiriye bafise ubunararibonye buhagije muri basketball, bigoye kuvuga uzotahukana igikombe c'uno mwaka. Bati urukino rwa mbere rushobora kwerekana ishusho y'iyo migwi, ariko ico bose bahurirako nuko imigwi yagerageje kwikomeza mu kuzana abakinyi beza.
umugwi uzotwara igikombe uzoshiserukira Burundi mu nkino zo kurondera itike ya Basketball Africa League BAL. Tubibutse ko mwaka uheze Dinamo ititabiriye izo nkino kuko itishyuye ihadabu $50 by'amadolari ya Amerika yaciwe kuko yanse kwambara impuzu zanditseko Visit Rwanda ifata mu mugongo iryo higanwa kugeza uno munsi. Abakozi ba basketball bakibaza nimba iramutse itwaye igikombe izoheza ikishura iryo hadabu canke ko leta izemera ko umugwi w'u Burundi uzora mu kuserukiye igihugu uzokwambara iyo myambaro. Mu gisata c'abakenyezi naho nyene haritezwe inkino nziza cyane hagati ya Dinamo na Lezipo. Mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma Dinamo yasezereye Message Ngozi nayo Lezipo batsinda Gladiators. Inkino z'abagore zizohora zitangura isaha 7 nayo iz'abagabo zibe isaha 9. Desire Hatungimana uyu nawo ni wa mwanya uhariwe ikiganiro dukingira ibidukikije. Uno munsi turabira hamwe ibijanye n'imiriro ya Nyakanga ikunze kwaduka mu gihe cici ari naco turimwo. Bamwe mu banyagihugu begereye amashamba cimeza amazi imisi ariko arasha baratubwira ico iyo miriro ivako n'ico babona ko cokorwa kugira ayo mashamba akingigwe. Eka n'abahinga mu by'ibidukikije nabo nyene baragira ico babivugako. Ikiganiro tugishikirizwa na Hervé Niyuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Muriwe neza tuti bakunze ibiganiro dukingire ibidukikije. Ikiganiro nko mukurikira kuri RPA imisi yose ya gatanu. Ibidukikije bidufitiye akamaro kanini cyane kubw'ivyo kubikingira biraba uri wese kuko ingaruka mbi ziba kurindagurika ry'ibihe zidukora ko twese. Ibihungabanya ibidukikije mu gihugu cacu rero biri uburyo bwinshi. Mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ikijanye n'umuriro wa Nyakanga ukuze kwaduka igihe cici ari naco turimwo. Bamwe mu banyagihugu begeresha amacimeza rya Kibimbi riri ibururi mu ntara ya Burunga ahamaze imisi hariko harasha na vyanda baratubwira ico iyo miriro ivako. Ico basaba nico kugwa kugira ayo mashamba akingigwe. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije bobo babivuga kwiki. Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi mukazogishikirizwa nanje Hervé Niyuhire. Abanyagihugu baba hegereye ahari ishamba cimeza rya Kibimbi riri mu Rutana mu ntara ya Burunga bavuga ko uwo musozi wama wabangamiwe n'imiriro ya Nyakanga. No kuvuga ko ataci na rimwe rirengana hadaturiwe. Ubu havuga ko amahegitari arenga 50 amaze kuhatikirira. Umusozi wa Kibimbi umusozi urimwo ibiti cimeza n'ibikoko by'akaranga utusanga hose mbere n'amazi menshi abanyagihugu bihereza akabava kuri uyo mutumba nyene. Ni mutumba rero baba bangamiwe n'imiriro ya Nyakanga. No kuvuga ngira ngo kuva uremwa nta gihe na kimwe nta kimwe na rimwe birengana uwo musozi udaturiwe. Uwo musozi rero uturirwa n'abo twokwita imigwi ibiri y'abantu. Hariho aborozi baba bakeneye imiyonga kuko hasanzwe hariyo n'amararo y'inka zabo zibamwo mu gihe cyo kuragira iyo miyonga. Abandi bahaturira ni inkozi z'ibibi twovuga yuko ari abansi y'ibidukikije nibo baturira iyo misozi. Nk'ubu tuvugana muri uno mwaka w'2026 uwo mutumba hamaze gusha amahegitari yoba arenga 50. Uwo musozi ukaba wobugereranywa ko woba ugizwe n'amahegitari arenga 1500. Nta kintu na kimwe intwaro yoba iriki irakora kugira ngo iyo miriro Nyakanga kira mwaka yama yahitanye ibinyabuzima byo kuri uwo mutumba kiriko kirakorwa kugira ngo bagwanye canke bakinge iyo miriro.
tukaba dusaba ko hofata ingingo zikomakomeye kugira ngo inkoto zibarizwaho ku musozi wa Kibimbi ibiti cimeza hamwe n'imikaratusi byatewe ntibihahonere n'amazi ari ngaha ku musozi wa Kibimbi ari nayo abanyagisagara bo mu Rutana bihereza avuye kuri uwo mutumba agaca mu Rutovu nayo nyene yoca akama kubera akingirwa n'ivyo biti cimeza biri ku musozi wa Kibimbi. abo banyagihugu begereye ishamba cimeza rya Kibimbi ntibareka kwerekana ibihononekarira n'uruhombo bizana. Iyo umusozi wahiye ibihononekarira ni byinshi. Aha twovuga ibikoko bisanzwe biri muri iryo shamba cimeza hamwe n'ibiterwa n'ibinyabuzima byose birahatikira birasha bigatokombera. Hanyuma n'amazi y'imvura itasuye usanga arimwo umunyota wavuye kuri uwo musozi. Icokorwa ni uko leta yoshiraho bamwe bita abagadefore ni ukuvuga abantu bacunga iryo shamba benshi bavuye ku mitumba itandukanye mbere bakabayo bakubakayo utuzu bakahacunga kugira ngo bakingire iryo shamba cimeza. Hanyuma naho nyene bari basanzwe bahari ariko ni bake usanga nk'umusozi uburinganire bungana gutyo amahegitari arenga 1,500 agacungwa n'abantu bashika 3 canke 4 bumva yuko batoshobora kuraba bose inkozi z'ikibi zobaca mu ryahumye. Kubera izo ngorane ziterwa n'iyo miriro ya Nyakanga, abanyagihugu baba ahahoze ari mu ntara ya Bururi muri komine Vyanda ubu ari mu ntara ya Burunga. Nahone ishamba cimeza rya Vyanda rimaze iminsi ririko rirasha, bavuga ko bitari biherutse kuba ahubwo ababikora bakwiye gufatwa bagahanwa. Ntibyari biherutse byahora mu myaka nk'ibiri yari iheze mugara ko ntabyari biherutse. Abantu basigaye batura imiriro kwera ubuye ibyo bintu no kubahanura bakahindura ingendo kuko ibi bintu byarataye igihe byari byakera naho nyene kera naho nyene ntibyari bibereye kubera bironona ibidukikije. Umuntu aturira umuriro wa Nyakabongo y'imisi aba ariko arahungabanya ibidukikije. Abantu tuba turabona ko tuba ari ubukozi bw'ikibi kuko ntanka ziva mu nkongoro nkazirira mu nkongoro abantu bagitutsa aho botuma barondera imirongo n'abantu bagitutsa nkazirira mu nkongoro. Leta no kudufasha nyine kazirahana abantu bafashwe igahana abantu bakora ibi bintu kuko ibi bintu byaratagiye. Nubu ni kiganiro dukigira ibidukikije. Mwumvise ingene vyifashe muri kino gihe mu mashamba cimeza ya Kibimbi na Vyanda ari mu ntara ya Burunga amaze iminsi ariko arasha. Ibimaze kuhononekarira bikaba ari vyinshi muri kino gihe. Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi basaba abantu kwitandukanya n'ubwo bukozi bw'ikibi bwo guturira amashamba. Abantu biha guturira amashamba barya rero n'abononyi kuko ufashe nk'igitara cyatewe ku mamiliyoni n'amamiliyoni ukagihereza umuriro urumva yuko nta butane n'umwasi w'igihugu arumvise hamwe ko batanga guturira. Ariko rero aha twoca dufata kano kanya duhanure abenegihugu bose muri rusange na cane cane abantu begereye ahantu hari amashamba cimeza n'ibiti vyatewe. Tubasabe bave ibuzimu baje ibuntu bakingire amashamba bakingire ibiti vyatewe. Ni ku neza yabo, ni ku neza y'abarundi, ni ku neza y'Uburundi. Badufashe rero amashamba bayakingire barihe kuyaturira. Genda gishimikira ko turi mu gihe cici ico gihe twabonye ko cyane cyane kandi asize nayo cyane cyane hari za Kumoso, hari za Vyanda, hari za Makamba barakunze guturira. Tubasabe bavyirinde ku neza yabo, ku neza y'igihugu no ku neza ruvyaro rwabo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Burunga hakunze kwibonekeza iyo miriro ya Nyakanga basaba abajeje intwaro ko bofasha cyane mu gukingira ibidukikije. Duhereye ku bajeje intwaro tubatera kamo nk'uko bamwe bariko barabikora ko bofasha cyane gukingira ibidukikije kuko murazi yuko iyo ibidukikije bihungabanye abajeje intwaro nabo nyene barahungabana kuko iyo abenegihugu babo bashonje nabo nyene baheza ngo bakore neza
bisaba rero ko abajeje intwaro bafata iya mbere mu kudufasha gukingira ibidukikije mbere n'abandi bose twese abajeje intwaro bose eka mwenegihugu wese guhera ku mutoshaka mu gihugu cyacu c'Uburundi tubasaba yuko bogira iya mbere ku ibidukikije na twebwe umuntu turi mu bidukikije iyo rero umuntu ahungabanyije ibidukikije ingaruka mbi ntizigaruka ku bikoko bwa mbere ingaruka ntizigaruka ku muntu bwa mbere nicyo gituma duhamagarira abenegihugu bose yuko bogira iya mbere gukinga ibidukikije kuko nitwabikingira natwe tuzoba twikingiye mbere n'umutekano haba uwo mu nda haba mu butunzi n'ibindi byose bica bigenda neza kuko iyo umwenegihugu yanyakimbura imvura ikagwa neza byose bica bigenda neza uwo munyagihugu yahora abura hari toborera canke nyine agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Mu kurangiza kino kiganiro dukingire ibidukikije mushirahamwe fasha rikorera mu bijanye no gukingira ibidukikije bavuga ko babajwe n'imiriro nyakanga iturira itongora imisozi. Patrice Sabuguheba arongoye iryo shirahamwe ahamagarira leta kongereza inguvu mu kugwanya bamwe mu borozi boba babandanya kurondera imiyonga biciye mu guturira imisozi naho hashyizweho itegeko yogaburira ibitungwa mu mpongore. Ico ishirahamwe fasha tubivuga ko nuko kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu twaravuze ko twinjiye mu kwezi ko gukingira ibidukikije twagira dusubire dusemerere dusabe leta y'u Burundi abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru abahegereye bose bashira inguvu hamwe bafashanye n'inzego z'umutekano kugira ngo uwo muriro uhagarare kubera ko tumaze kumenya neza akamaro ko gukingira ibidukikije kubera ko tuzi ivyononekara iyo imyotsi iriko iraduga mu kirere igisambura igisenge c'isi ivyononekara iyo vya binyabuzima byose bihiye amazi arakama n'ibindi byinshi bishobora kononekara. Abajejwe intwaro gushika hasi ku mitumba no mu bucimbiri bo kwitwararika gucunga bimwe twita umuriro wa nyakanga. Muzi ko bahora babikora umengo nk'ubuhizi aborozi cane cane gukurondera aho bazuragira ku mutasuro umuyonga. Ivyo rero nimba ari byo bibandanye twagira dusabe leta irimirize cane bakurikize rya tegeko ribuza aborozi gutembereza ibitungwa. Hamwe naho ayo mashamba cimeza ya Vyanda na Kibimbi yobaturiwe ku bukozi bw'ikibi umukuru w'ishirahamwe fasha asanga gisata cyo gukingira ibidukikije gikwiye kongererezwa abakozi kikaronswa n'uburyo bukwiye mu ntumbero yo gukinga no guhagarika mwene iyo miriro. Birashoboka bakabura uwaturiye bagerageze bazimye ariko kandi bakinge. Mu gukinga nuko bafasha cyane ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE kigahabwa uburyo bukwiye kugira ngo naco giheze kihashire abakozi bakwiye, kuko murashobora kwibaza nk'ishamba cimeza rya Vyanda bavuga ko ryoba rifise uburinganire bwa baba amahegitari 4 birumvikana ko aho hantu hatari hato hatezo gusaba abahacunga benshi. Niko muri association fasha turiko turategura kurondera aba volontaire kugira ngo ahegereye amashamba utanguye kubona umwotsi atabaza bishika ko umusozi usha ugatokombera nkuko vyagenze kuri heha mu 2024 mu kwezi kwa 11 tubandanye duhimiriza irice ntiriheze ridutwara n'amashamba makeyi twari dusigaranye mu Burundi kubera ko na hatoyi twari dusigaranye baza barahatorera umuriro dufise amakenga kubera bishika ahesha tugiye kubaza mbega hariya ko baturiye hafashwe nde niyo babafashe ukumva ngo barabarungutse mu butungane mugabo ntibazoheze ngo bamenyeshe abantu bati babandi baturira baraciriwe ibihano kugira ngo iyo ngeso bayireke. Association fasha dusabye dushimitse ababijejwe bumve ko gukingira ibidukikije ari gikorwa cya twese. Nino ngaha ndangirije ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu twariko tubashikiriza twashimikiye kubijanye n'umuriro wa nyakanga ukuze kwaduka igihe cici ari naco turimo ingwane zibonekeza n'inirano za mu bahinga bagiye bashikiriza. Reka dushimire namwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro. Hervé Nyohire nakibashikirije nkaba ndabasezeye naho butaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije.
ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Hano rero ku kiganiro dukingire ibidukikije duce dusozerera amakuru yo kuri 24 mu kakaro umwaka wa 2026 mwakoze mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza ndashimiye nabagenzanje bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Niyungeko mugire amahoro iwanyu.